L'homme a été créé pour donner et la femme a été créée pour accueillir. Ukuvuga ko umugabo kugira umugabo yumve ko ari umugabo mu rukundo nuko afise icyo atanga. Hajya abagabo atipe bakundana dafise icyo batanga n'abandi n'abasuma abatipe bakundana atacu batanga n'abasuma. Mugabo à certains moments ça peut venir dans un moment ou dans l'autre usanga n'umukobwa nawe ndarashobora gutanga uribona mugabo uzora abakobwa n'abafise 100,000 umufuko abanza iyo facturage umengo ya makene d'abord arabe ko umuhungu ariyo umuhungu adafise amahera kenshi usanga asaba sexe cyane kugira umukobwa niyamuheba basi azomuheba avuga ati hasi twararyamanye niya detecta ko ndumukene azobe yarampaye amujaniranye urabona kandi kenshi usanga umuhungu nawe asanzwe arondera ubuzima afise amahera aba ari busy mubonana rimwe na rimwe urabona ubundi aguma rekera makuza kumuraba kugira iki tutsame kugira iki nawe nayo kipasa afise aguma yumvira sexe mu mutwe wiwe arafise trop de liberté psychologique. Kazwa TV. We want the words. The solution of all trees. Hello my people, karibu kuri Kazwa TV, turasubiye kubakira kuri micro muri kumwe na Ornella Kiteka. Ego kaze kuri Kazwa TV, turasubiye kubakira mugire subscribe, mugire share, comment. Karibu mu kiganiro cacu cyo kuwa gatanu citwa Feu d'amour. Tugiye kuganira kuri sujet ikomeye cyane imaze imyaka iteye ikibazo muri kino gisagara canke mu Burundi bwose, aho abantu birirwa baridoga ngo hari abamaterialiste, uriya mukobwa n'umu materialiste, uriya muhungu n'umu materialiste, muri couple materialisme nivyo tugiye kuvuga ko kuri no munsi. Rero twakire umushitsi wacu twari dukumbuye cyane. Benny, karibu. Ouais, murakoze cyane. Moi je suis là, je vous remercie ndabashimiye kuri invitation mama. Ego, ni ryambere ushitse kuri. Ego, c'est la première fois. Ego, c'est bien. Ego, merci cyane. No munsi rero tugiye kuganira kuri materialisme dans un couple. Ah ouais. Ego, materialisme kuri wewe uvyumva gute, ubibona gute? Bon, kuba materialiste il faut que d'abord tu définisses ça abantu bavyitiranye. Kuba materialiste nukuba ufise ikintu amahera canke akubeshaho kuko on vit par le matériel. Tu vois, tubayeho kubera ibintu urabibona utarose ibintu utarose icuryo utarose wambara utarose amahera urose biragugwa. Alors rero kuba materialiste twese turi materialiste ni juste tant que on ne peut pas vivre sans le matériel. Umuntu ashobora kuba ata matériel ibyo byo twambara ibyo tugendesha ibyo dukora byose ni matériel. Alors rero bavuze ko umuntu materialiste bakunda kuyikonfonda n'umuntu akunda amahera. Ego. Alors hajya ugiye kuraba nta muntu adakunda amahera ni bazokubesha. Gukunda amahera si bibi. Gukunda amahera je namvuga gukunda amahera si bibi mu gihe aguha kuzinduka kuyarondera. Ego. Tu vois ce que je veux dire? Aguha bituma bikumotiva kuzinduka kuyarondera. Aho nyene tukingaho none amahera kuyarondera. Est-ce que uyarondera kuyundi muntu canke urahaguruka ugakora ukayarondera? Bon, urumva ariyo kuyigukora kuyarondera kurundi muntu peut-être ushobora ufise service ushaka kumugurishako nakaguhemba. Cyangwa ukayarondera mu wundi muntu kuyamusaba nawe ufise icumuha peut-être kindi. Urabibona canke cyangwa ukaja gupagasa kugurisha ibintu n'ibintu bigurisha ku bantu. En tout cas de toute façon amahera ari mu bantu. Tu vois, amahera ari mu bantu ugasanga nuko. Alors rero jewe materialisme ndayibona en sens négatif kuri wa muntu arondera ibintu pour consommer et non pas pour yiteza imbere. Tu vois, uyonye quand même uyo ni kibazo ni ngora ariko concrètement. Alors gasanga ni ko couple dans un couple muamuhuye n'umuntu kugira musangira urukundo. Yeah. None gute hashaka kujamwo ivyo vy'amahera mu rukundo mwamiko murasangira. Urumva mu rukundo urashobora gukunda umuntu gratuitement. Urashobora gukunda umuntu ata bintu materiel wakonsideye urukundo urukundo gratuit rabaho mugakundana. Mugabo ikibeshaho go rukundo ni bintu ni materiel na mahera urafite mo je nabwiye abantu ugukundana nibisaba amahera. Mugabo ukubeshaho go rukundo birasaba amahera. Gute mwotubwire ndakubwira subiramo ugukundana ntibisaba amahera. Mugabo mu bintu bibeshaho urukundo amahera arimwo
ati gute ndaguha akarorero Yego. turashobora gukundana no munsi 2 fois 3 fois urayibona tukagendana mugabo aragira igihe uvuga uti none turakeneye gusohoka Yego. turakeneye gusangira none ugira hajya azoduha ideni cyangwa tuja mu kabari ka aseri donc ntibishoboka nuvuga yuko dans un couple arakeneye minimum de matériel minimum de financement ava ku mukobwa cyangwa ku muhungu mugabo birakenewe alors nico gituma rero umuntu mukundana mudasangira atakugurira ikintu atana kado atani iki hama atana umugambi wo kubakana uriho derrière ça haragera igihe wumva kumenga uri kuri manipule. Okay. Dans un couple none ninde akwiriye kugira iyo effort gusumba uyundi? Umuhungu d'abord ateza kugira iyo effort. Kubera ko umuhungu. Kubera hajya muri nature y'umuhungu ko Imana yaturemye l'homme a été créé pour donner et la femme a été créée pour accueillir. Uvuga ko umugabo kugira umugabo yumve ko ari umugabo mu rukundo nuko afise icyo atanga. Hajya abagabo atipe bakundana badafite icyo batanga n'abandi n'abasuma abatipe bakundana ataco batanga n'abasuma mugabo à certain moment ça peut venir dans un moment ou dans l'autre usanga n'umukobwa nawe ndarashobora gutanga urabibona mugabo uzora abakobwa n'abafise 100,000 mu mufuko abanza iyo facture ije umengo ya makene d'abord ariko umuhungu ariyo si karine urabibona afuma mutera renfort mugabo banze rero ko umukobwa yagize premier pas ça c'est la première chose icya kabiri naco namamba vuga kenshi umuhungu quelque part nkunda gwakaro gasanzwe wala ko abahungu dukunda abakobwa beza baja muri salon de coiffure gendera bijya facture kuva ku mushatsi gushika ku mano ni entre 50 100,000 biravana na salon cyangwa icyo cyo cyose fata minimum 50,000 none ga bro wewe musto ari makia une deux fois araja muri salo ijya bote yiwe wowe ukamushaka kumusoma kumukaresa uprofite y'ijya bote alors que tu n'as jamais investi n'amara makaje muri salo de coiffure tu es un voleur de la beauté un voleur de la beauté kubwawe umuhungu adafise uburyo ntakwiriye gukundana uyo muhungu adafise uburyo arafise droit yo gukundana mugabo nta capacité yo kubesha ahubwo rukundo afise. Okay. Uratahuritse arafise droit yo gukundana mugabo nta bukomezi bwo kuzana ubuzima muri ubwo rukundo afise canke kuzora uvyaruza umusaruro kuko ubwo rukundo l'amour est exigeant namanda bigira abantu l'amour est exigeant turakundanye no munsi turagize nuzeya mais hariyo tuntu turyosha urukundo tubeshaho urukundo utonato turasaba amahera alors udafise mahera udusangira yagize nuko n'abakobwa nuko umukobwa azorashobora gukunda n'umutipe abona ko ari mwaye urabibona mwagasanga abatipe barazi gutanga affection ari abantu bakenye mugabo bazi gutanga kera agacagira undi mugabo undi mubire azi gutanga amahera mugabo atake afise ugasanga umustora afise abantu babiri bagendana utanga keya atanoti n'utanga inoti atakeya none aho nyene niho haca hava imyidogo y'abantu baridoga ngo abakobwa bubu na materialiste ngo udafise ntibakwemera. Eske abakobwa bo bari bakwiye kwemera umuntu uko ari kose? Je muravuga yuko kenshi umuhungu avuga ko umukobwa ari materialiste n'umuhungu akenye. Tusidanganyani n'umuhungu akenye urazoraba nta babosi barira ngo umukobwa ni materialiste kandi yamaguha amahera imisi yose ahubwo yumva fierté kuguha amahera nimba peut-être mu nyuma muca muryamana canke iki mugabo nta munsi bari muzokumva umuntu type afise amahera canke mu bosi avuga iyo rangaje ngo abakobwa ni materialiste urabibona mugabo umuntu akenye arumva ko abakobwa ari materialiste kubera iki bamwaka udura dosa alors je nama nabwiye abatipe bro umukobwa ni investissement ni investissement shaka ureke mugabo abakobwa naho kuba ari materialiste jewe sindabifata nabi kuko umukobwa wenyene kugira abeho akeneye ibintu vyinshi kugira wenyene yibesheho shaka uraba amahera wenyene yinvestisamo kugira se kwasa kugira mubone umukobwa ahagaze kurya ahagaze ukamushima ukuvume ngo mudraga urazi tu facture aba yinvestije muri we kuva ku kiratu imuzi ikitusa deja wenyene ari investisamo amahera kugira se neza hama wewe ucuza kumukonsoma atana amahera ushizemo uri mu étranger bro tusidanganyana kubera ko uwo mukobwa nyimba yigira neza kugira se neza eske wewe nawe naje gukora voilà burya umukobwa yihiteka n'umukobwa azi kurondera ubuzima nama nabwiye umukobwa atazi kurondera ubuzima n'abahungu baramugaya n'umuhungu akudiraga abahungu ari fake urabitomoye alors rero namamvuga abakobwa gwana no kurondera ubuzima bwawe niyo uzotumberwa n'abahungu bari seriye
mugabo tanke umukobwa atazi kurondera ubuzima atumberwa n'abahungu bari seriye n'abakobwa n'abahungu nuko umuhungu ari seriye aba séduit n'abakobwa bari serieuse urabibona bazi kurondera ubuzima umuhungu arondera ubuzima aba séduit n'abakobwa n'umukobwa arondera ubuzima ukavuga ati noje nkunda n'umukobwa atarondera ubuzima nimba ari kuri escalier y'umunani asubiza kuri escalier ya kabiri tokana bikunda hama n'umukobwa nuko kandi kurondera ubuzima sekwa no kurondera le confort matériel ico bitaro confort matériel ukubaho neza kwipangira agasaro kawe umukozi ukakiya ka confort kiwawe rito moyo yero wiyaga confort kiwawe nushaka kumbira ko dragwa n'umukobwa utipa kibi wawe aya by the way azinduka mu gitondo ari abasezo muri Netflix come on nibitondo tuvugisha ukuri uko wewe deja urafise ahantu maze kugera nawe atarabona wewe uravyuka ukagenda ku kazi kurondera ubuzima kugira iki ukaza gucya ukarondera ama emission une fois tout fois saa 5 wa telefone umuhungu hewe ngo ndavyutse ngo nagira nyokayi ngo hama ndafise filme naruze by the way ni matchinga alors rero bref namamvuga yuko kuba materiel ni vyiza mu numbero kwa materialiste ni vyiza mu numbero ko bigwa motivation kuja kubirondera mugabo bigwa kubiri kuco yarya nabi tu es un voleur tu n'es pas matérialiste aho nyane niho aca hinjiramo ikindi kibazo c'abahungu bubu nabo araba materialiste okay uba abahungu navyo nyene vyaragwiriye hano jare nibo kundana n'umukobwa adafise uburyo nawe cyane hariho d'abord abahungu bakora barondera abakobwa bari kuri même niveau okay n'abandi bahungu badakora nk'abanya ntuheje kuvuga bavyukira kuri Netflix mugabo akeneye abakobwa bafise rero abo uvyumva gute alors non biri simple nk'umuhungu adakora agamashaka gusohokana n'umukobwa akora jewe sinamushira muri kategori ya materialiste ndamushira muri kategori y'umusuma no je tube clair murabizi je ko atamunigira mvuga ibintu clair numusuma kuko wewe ukeneye gukurya amahera y'umuntu utakoreye tu vois umuntu yabiri yakuyariya uko muhendesha nguramuha keya nguramuha affection guys bro iyo ndabandi boyimuha nabone bakamuha amahera tu vois cyangwa bagashira hamwe uburyo bafise ndatomoye kuko gukundana no gushira mu byo mufise iyo mushiseho muri cadre ko mushaka kubaka en fait ni twubakane iyo uvuze twubakane on met ensemble nos richesses none utigeze urondera iyo richesse yawe tambye ke mara kwingana umva vyogenda gute birashika ku bahungu barondera nk'ubu urabibona ibintu by'abakobwa basigaye bibera mu mahanga bakavuga ati reka profite twirongere visa akamubasha iyo keyabasha akayimuha nk'uyo onye nawe nyene n'umusuma kandi urumva ngaho daso sense hari abantu ari kategori zitandukanye hari mu ngarondera ubuzima bwanka mugabo yirukanga byatomoye afisa aronka moye biratomoye hariho n'undi irigwa aryamye kirori kuryama icupa kuryama nta kindi urabibona nk'uyo rero agiye kurondera uyo wundi uyo niwe classifye ko ari umusuma mugabo nka wa wundi arondera mugabo afise uburyo bukeya nawe yokundana n'umukobwa afise abugije bwinshi umukobwa azokunda muri wati ararondera tu vois quand même il essaye urabibona l'esprit kuba umugabo mu rugo arayifise mugabo uwundi nawe ni mbunuza yiberenga ntibishoboka donc alors même au niveau de choix il faut voir catégorie y'abahungu ukundanye n'umuhungu arondera birafuma kurusha gukundana n'umuhungu yamari kuryama n'ikirori donc ntibishoboka parce que nkunda gwa karorero umuhungu atazi kurondera atazi no kubika ndagasubiyemo umuhungu atazi kurondera inoti atazi no kumenya kubika inoti kugira investisse muri kazoza kiwe umukobwa wese wazokundana azogiye kumwiba kubera iki ntuzoshobora kumenya kuinvestisa mu mukobwa no kweparanya mu buzima bwiwe wewe nyene mu buzima bwawe utigeze uvyimenyereza sinzi ko bitawuritse utigeze uvyimenyereza none wewe deja ni wigeze wimenyereza kwironderera ni wigeze wimenyereza kwibikira hama ngo uzoronderera umugore ngo canke ngo uzobikira umugore bro banza uronderera ubuzima gahibuza nukaza gahibuza ko nukaza gahibuza nukaza je ne confirme pas mais j'ai l'inquiétude je ne confirme pas kuko nta biharuro turagira ko twogira ibiharuro niyo ciba certitude mugabo abaza kuraba iyi video barabizi tubamukira community imwe ngaha umuhungu adafise amahera kenshi usanga asaba sexe cyane kugira umukobwa niyamuheba basi azomuheba avuga ati hasi twararyamanye
niya detekta ko ndumukene azobe yarampaye amujaniranye amujaniranye urabibona kandi kenshi usanga umuntu nawe asanzwe arondera ubuzima afise amahera aba ari busy mubonana rimwe na rimwe urabibona ubundi aguma arekera amakuza kumuraba kugira iki tusame kugira iki nawe nayo kipasa afise aguma yumvira sex mu mutwe wiwe arafise trop de liberté psychologique ubundi nawe ari busy alors il faut faire attention alors gahebuza no kubakobwa umukobwa nawe nadakora nawe agwa mu rudubi aca ashaka kwemera abahungu bose uko baje kandi umukobwa adakora yamabona yuko n'utuntu duke umuhungu afise kuri watubonamo twinshi kubera we nyene deja ari zero mugabo umukobwa yasanzwe arondera kandi afise hariyo utuntu tutumateriel umuhungu yomuhendesha atopfa yemeye kuko asanzwe yiha uturengeye utwo tu vois ce que je veux dire alors c'est à nous de voir abahungu n'abakobwa choix ugira uno musi ari ingo nyinshi ziko zirasambuka kubera ubukene uno musi ari abagore ko barasambura hari abagore ko baradopta ingeso zitarizo kubera afise abagabo batarondera Ego nivyo nyene twagomba gushikako kubera ubu unye materialisme ntiri dans les couples gusa ziri non mariés turanayisanga no mu couple ari mariés none ben nk'umuntu mumaze kubana mwarashize hamwe ubwo butunzi bwanyu est-ce que materialisme igaruka gute ryari Oh non gahonye ntigaruka kuko deja murayifise murayisangiye par contre akenshi abantu bashira hamwe uburyo bwabo bashira hamwe konte zabo usanga banapanga karere kuko ngene babaho biratomoye nta muntu ho kuja kurondera ivyo hanze uriho kuko deja muhagishwa n'ivyo mufise ko biri mu rukundo biratomoye mugabo iyo umugore cyangwa umugabo atangwe kuja hanze kurondera di materiel hari umwe muri bo babakanye ataco yinjiza mu rugo undi akaba faible biratomoye undi aca mariya nk'umugore carrément umugabo ataca mariya au niveau de finance kuja kurondera hanze biri normal atinjiza ase naho aragerageza ararondera mugabo akwiza arabibona hamarindi etape yindi arabibona iyo arondera duke umugore avuga ati basi umugabo wanje ararondera tugasangira utwo duke namwemukira hamarindi kategori tazi rero ituma abagore mu rugo baba materialiste hari abagabo bafise ibintu mugabo atigire baha abagore babo umugore namenye n'ugwasha hawo ruri gucyanye umugore akavuga ati none jewe mumvuge muganje aratunze je nivyo mbona acaja kurondera hanze ugasanga nuko hama rero n'abagore nuko nyene ugasanga bazanye ibintu abagore kenshi iyo bafise ibintu umugabo akakundana barashira hamwe kenshi bibukwe kubiboneka ku bagabo bw'aba bagore ingora niba niyihe niyo gusesagura yugusesagura kuba materialiste ko umuntu yubatse sukurondera ibintu ahubwo nugushaka kurya nabi vyafise donc c'est tout à fait différent donc ku mugore wewe amaze kubaka sukurondera ibintu ahubwo arya nabi vyafise aho rero niyo usanga biko bizana frustration ku mugabo je ndarondera ibintu tugashira hamwe nawe ukabijya nabi urayibona ugasanga biratangiye kuzana ikibazo muga nubu turabona mu kibano tubayemwo abagore nubu bafise abagabo bandi bo hanze bagendana babacorera inoti est-ce que ivyo vyose vyo biva kuki ivyo urashaka kuva ku ngeso hari ingeso umuntu aba yarakuriyemwo urayibona yuko udahagishwa n'ivyo afise yuko bafise umwina w'ivyisi kuburyo bwa nashika mu rugo iyo ngeso ugasanga yarayinjiranye mu rugo naho urya bubakanye abirondera gute yamafise umengo gushaka kuja kuronderera hanze kubera ni ingeso yinjiranye bishobora kuba ku mugabo cyangwa ku mugore donc urumva yuko hari ivyo abantu badukana mu rugo bivanye n'ingeso yadukanye bivanye n'ingeso afise ugasanga rero nuko donc un peu de mots ce que je peux dire materialisme ni nziza irabesha urukundo mugani nkuko nayo ishobora kugwica mu gihe batangiye kubirya nabi canke mu gihe batazi kubirondera none wewe dans ce cas wohanura iki ama couple ari kumwe bahura na jugement ya societe tubayemwo bavuga ati mbe nkujya muhungu uri kumutaka umwanya wiki nta kintu afise azogusubiza inyuma hajamo n'amafamiye akavuga ati ujya muntu wo mujya muryango ntawe twemera kubera nta kintu afise bon message ni imwe kuba atari marié d'abord kuba kundana akira célibataire message ni imwe gira ubwenge bwo kuronderera hamwe bizotuma mukundana cyane tu vois yego bugira ubwenge bwo kurondera hamwe bizotuma mugira cyangwa ugira ubwenge bwo kwironderera ubuzima bwawe n'ugukunda azoraba icufise
biratomoye Ego. n'ugukunda azoraba ico ufise kandi ico kiri clair hama kububakanye bevite kurya nabi ivyo barondeye kuko naho biraheza bikica la vie conjugale Ego. hama ica kabiri bige gushira hamwe harya nama navuze abantu bubakanye barashobora gucanamwo canke kwahukana kubera ukungene bananiwe kuvugana canke gushira hamwe ivyo batunze tu vois ce que je veux dire uko mu rugo hageze materialisme si twubake ahubwo ni twubakane tu vois ni twubakane parce que hari abantu rero au niveau de finance batazi kubakana hama ari kibazo hama ari ingorane alors message ni imwe rondera mu rukundo ibintu hama ibintu bizoheza bibesheho urukundo rwanyu none nka wewe nka couple iri marié mura ndavyumva kenshi babiharira ko hari abantu badesida gushira hamwe les finances bakazishira hamwe abandi umwe wese n'agace kiwe bakagabura eske ivyo bintu ico hanura abantu nicaye bon par contre il faut kwiyumvira kubera iki umwe adashaka gushira hamwe n'uwundi c'est ça nico kibazo ca mbere kuko harya uwo mukundana ubumuzi ingeso hajya ofo ubumuzi kandi ubuzi kumwe nameze urabibona kenshi uzorabe abenshi ntibasepara amabyen yabo ngo nukubera bankana ni kubera hari inyifato y'umwe ababona ko ari menace ku buzima bw'amahera yiwe sinzi ko bitahura swate yafata nabi swate numubeshi swate numubandi swate ninuze akavuga ati jewe nza ndazana ico dukeneye mugabo ntuzogira access kuri konte yanje no hari gihe bakeneye independance voilà niyo independance irashoboka mugabo gucreate une forme ya independance mwubakanye uno musi irashobora gutangura ari neza mugabo irashobora kuba ari un obstacle ishobora gucreate virus yica urugo kesho tu vois ce que je veux dire ejo kubera iki nushobora gucreate dépendance financière byitwa yuko twubatse bya dushira hamwe byose ni contradiction par contre ni gute uba dépenda turi muri couple c'est ça en fait dépendance muri couple ni gute ni kujya twa dufise accès twese ku makonte yacu rotomoye ari kintu kine kwigurira cyangwa gusinya ukarotira ukagura ico kintu niyo liberté tu vois ce que je veux dire hama nimba ukeneye nawe ko investissa turabivugana okay chérie je ndakeneye nyiraga compte fermé ndashoma amahera jera shaka uzokora ikintu ndabikwemereye ni clair urabona en fait na dépendance ni nugerageze kwiha dépendance par contre yivugane n'uwo mwakanye ayigwe ko faveur tu vois ce que je veux dire kuko irashobora kuba dépendance yo gukora akajagari cyangwa dépendance yo kwiteza imbere exactement donc je namambwira abantu kuba dépenda sico kibazo uburyo ushaka kuba dépenda n'igituma ushaka kuba dépenda nico kibazo en fait donc asanga rero nibyo alors bref pour terminer icyo ushobora kuvuga ni kimwe abantu que ça soit abakundana bataragira mariage que ça soit abakundana babazogira mariage devise nimwe ndabahaye kuri iyi emission ni murondere hamwe mu rukundo hama gutyo ivyo mwarondereye hamwe bizoheza bibesheho ubwo rukundo yego ndagisubiramo muronderere hamwe ibintu mu rukundo hama ivyo bintu muzoronka nivyo bizobeshaho urukundo rwanyu ruzogere kure rurambe. Merci bien. Ego dushimire umutumira wacu Beni ndayishimiye. Murakoze namwe murakoze. Ego. Karibu kuri Oui, merci bien et courage surtout. Voilà. Dushimire n'abadukurikiranye muri kino kiganiro cacu. Dusubire tubatumire kugira abone, mugire commentaire kuri sujet twavuganye ko mwebwe iwanyu matérialisme muyumva gute dans un couple marié ou non marié. Turabashimiye cyane kubona mwadukurikiranye tuzosubira ku munsi wa gatanu kurikira. Merci. Kazwa TV. We want the world's dissolution of all truth.